haje isasu ririmo rirafunguka ku mukomando aje gushaka ubutungane. Hari ubwo abantu biyumvira ko impano yene kuyunga umuntu azamuke mu buzima, ariko mu by'ukuri impano ni nk'urumuri rucanye mu mwijima, ariko ataco go kumarira mu gihe utazi yuri kuraja. Mwisi ya sinema hari abakinyi ba filime bagira impano, abandi bakagira igikundiro, ariko kandi hari n'abandi babasha guhindura uko filime ibonwa cyane cyane in the society, kandi bafise n'ivyo byose. Iradukunda Liberty n'umwe muri abo. Ni mu mwitondero uyu mugabo avuga gake ariko ibikorwa vyiwe birivugira. Once Mustafa Jabir said, work hard and let your success be your noise. Oh! Soja ndani ya shambani. Muri filime uyu mugabo agwana intambara z'ukuri zishingiye ku cubahiro n'ubwigenge, yabaye ikimenyetso cy'ukuntu kwicecekera bishobora kuvyara ubutwari bukomeye. He became a symbol of how silence can breed a great strength. Agwana nk'uwiga, akubita nk'utuje, ariko afise igitinyiro n'intego. He fights with respect, strikes with purpose, and commands fear while remaining calm. Ariruka, arasimba haba hagufi cyangwa se harehare, ndetse hari n'igihe yikubita hasi akagwa hasi akababara, ariko uyu mugabo ntiyigera na rimwe acika intege, ntiyigera ava ku bintu. Never give up. Uyu rero yavuguruye uburyo filime zikinirwa ngaha mu Burundi zikinwa, ndetse no kuntu zafatwa mu bihe biheze. Buri gihe muri filime aba ari intwari yitangira abagenzi biwe, akorera mu kuri mu mpande zose. Kandi twese twarumvise inkuru yabaye mu bihe byaho hambere, aho habaye umugabo yitwa Ntwero, yarafise abana b'abahungu bagera kuri 2, umwe yitwa Nsoro ndetse n'undi yitwa Jabwe, ariko aba bana mu gukura kwabo ntibumvikana. Uyu Nsoro haje kugera igihe aza kugwana na mwene wabo Jabwe, ntibumvikana. Nyuma y'igihe rero uyu Nsoro baje kumubura, aburirwa irengero. Aha muri iyi filime rero uyu mugabo Liberty Iradukunda akina yerekana ukuntu Nsoro atavuye, ahubwo nyuma y'igihe ko yaje kugaruka, akagarukana ubutungane ku bantu baba barenganijwe no kugwanya abagizi ba nabi. Ni intwari ariko idashaka kwiyerekana, ariko kandi ikora ibikorwa bihambaye. Nsoro yaje, bahora niki Nsoro ku bigari yaje. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza mwe mwese mwahise muneza mukadukurikirana. Iyi ni Abdish Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5 kuri 5. This is animation time. I'm called Abdish, the king of animation. Mwahisemo neza, ikaze. Bujumbura, Butanyerera, Buhumuza, Burunga na Gitega, nibaze ko muri kunyumva neza cyane 5 kuri 5. Muje w'Imana wanyu ndashafise akazi gakomeye ko kubamurikira, ndetse ndanabamenyeshe ivyo mutigeze mumenyeshwa. Mwe mutuze wanyu ndahari. Masegonda 2 gusa, maze ndagusaba mfondere subscribe muri mutarayifyonda, kugira ngo ibiganiro vyiza cyane nk'ibi n'ibindi biri kubiraza ntibizoze biragucika. Senda subscribe, ibindi ubindekere. Nubwo ntubikubwira, ndibaza nayo wamaze kuvyumva. Kuri uyu munsi wa none tuza kuganira kuri filime y'ibihe byose itazokwigira yibagiranwa na rimwe, yitwa Nsoro the Hero. Mu kiganiro giheze twababwiye amwe mu mateka y'uno mugabo Iradukunda Liberty atazokwigira yibagira na rimwe mu gisata ca sinema ahi wacu mu Burundi. Kuri uyu munsi mwe gusa mu ntiza kanya, ubundi ndababwire bumwe mu buhinga iyi filime Nsoro the Hero ikoranye, ndetse ndababwire n'ubundi buhinga uyu mugabo yibitseho bigatuma ibikorwa vyiwe abikora neza cyane. He's a principal chaser, a brilliant, sagacious, dexterity, proficiency. Wow, I'm over the moon. The man is incredible. Yigereza ugatebe untize n'amatwi, ubundi nanje nze tugenda. Hari abantu bamwe na bamwe dukwiye gushimira, ndetse tukubaha tukanashimira Imana kuba tubafise. Uyu mugabo n'umwe muri bo. Twashimira Imana kuba yamugize urumuri rutazima, ndetse akaba inyenyeri itumurikira muri runo rugendo turimo rwa sinema.
nivyo hari abantu benshi bafise inguvu nyinshi bakoresha mu guterura imizigo ndetse n'ibintu bikomeye, hari abandi bafise inguvu bakoresha mu kugwana, ariko kandi hari n'abandi bake cyane bazifise ariko bakagira umutima ukomeye wenda kugwana iyo bidakenewe. Umwe muri abo n'uyu mugabo Nsoro muri Nsoro the Hero. Liberty Iradukunda, umwe mu bakinyi ba filime nga mu Burundi babahinga mu gukina muri filime ndetse no kuyobora neza filime mu gukogwa A to Z, umuswi ukava misake buri muntu wese yo kwishimira. Agerageza gufasha baraba filime ziwe kwiyumvira cyane no kumenya byinshi ku mateka, ukuri no kugwanira ubwigenge. N'intwari yiyumvira imbere yo gukora, yirinda cyane ngadakora ikosa kuko we atinya kunanirwa. He's scared of making a mistakes. Muri film z'intambara, uburyo umukinyagwana no kuntu akoresha ubuhinga buhanitse mu kugwanya umansi akamunesha, nivyo bituma uwo mugabo bamwibuka. Nsoro the Hero ivyo vyose abikora mu kanya nkako guhumbya ndetse kandi akabikora atuje. Muri iyi filime uri ngumu umugere wose akubita ufise impamvu n'intego. Buri gihe abashaka guheza urugamba mu mwanya muto. Akenshi iyo uravye umugabo ubona umuntu ahagaze nk'intwari, atiye bugufi ariko afise ubushobozi bukomeye, akoresha inguvu n'ubuhinga gusa. Uyu we ashiramo discipline n'ubwitonzi. Buri ntambwe yiwe yose ateye ibifise ishashe kuvuga. Arenganura abarenganijwe, yanka umuntu agirira inabi uyundi, agwanya abagizi ba nabi, kagwanira ubutungane kuri buri muntu uwo ari we wese. This is the movie series of all the time. Nsoro the Hero. Cunning, Moxie, Takers, Clark Hand, Adab Hand, Rex and Roy. Mbega niyihe mpamvu ishobora gutuma ukora ibintu neza? Inyishu nimwe gusa, nuko uba uzi uko ibyo bintu bikogwa. Hari umuntu yigeze kubaza ikibazo abaza ati, what can we do just to make Burundian movies on another level? Ati mbega niki twokora kugira ngo izi filime zikinirwa ngaha mu Burundi tuzishire ku yindi ntambwe canke se zije ku yindi ntambwe ishimishije? Yamwishuye ati, kwiga uko bino bintu bikogwa. Icya kabiri, guhindura inyandiko script. Icya gatatu, kujana n'ibigezweho language, creativity ndetse n'ibindi. Icya kane, kumenya kudandaza no kumenyekanisha ivyo uri kurakora, izo films uri kurakora. Icya gatanu, kugira special team behind the camera, aba director of photography ndetse n'abandi. Niko uwo mugabo yamwishuye. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. A bomb bombardment. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special Iponorities. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than was last. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them, so that one day when it's reality, you are the first one to notice. If you love my loves you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm tired, stop when I'm done. So me, I want to become something big in town. This is Abdish Empire, where we bring you deep conversations, analysis, truth-breaking news, history, and powerful stories. Aha, niho wagomba kuburi. Ibiganiro nk'ibi ntandi hantu uzobisanga. Iki kiganiro, it's animation time. Sometimes I'm called the king of animation, you already know. So subscribe kugira ngo ibiganiro vyiza cyane nk'ibi ntibisoze biragucika.
ariko nanone kandi ndakwibutse nimba bwari bwa mbere ugeze kuri YouTube channel urashobora kuraba ibindi biganiro tumaze gukora. Nanone kandi nimba wifuza kumva amwe mu mateka yo mukinyi w'amareresi ngaha mu Burundi w'umuhinga atazokwigera kibagiranwa na rimwe, urashobora kuraba igice ca mbere twari twakibakoreye munsi y'ino video, hama umenye byinshi utaruzi kuri uno mugabo. Kuri uyu munsi wa none rero twako turagaruka kuri filime y'ibihe byose y'urukurikirane yitwa Nsoro the Hero, ndetse na bumwe mu buhinga uyu mugabo yakoresheje muri iyi filime. Reka rero ndagushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere gushika aka kanya, Imana ikumpera imigisha. Ariko imbere yikomera heza, reka kandi maze ndakwibutse yuko film series cyangwa se iresi y'urukurikirane yitwa Ferouge nayo nyene kandi yakorewe muri The Real Boy Films Company iriko irabandanya, ndetse kandi iriko irakomeza iryohera abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ikaba iriko iraca kuri YouTube channel ya Nsoro cyangwa se Real Boy Films Company, niho ushobora kuyisanga. Ndetse kandi iyi filime ica kuri televiziyo y'igihugu RTNB buri munsi wa gatandatu isaha 2 z'igitondo. Ikagenda gushimire we wamaze gushona subscribe kuri Abdish Empire, reka dusubire mu bindi biganiro bikurikira. Unsondere subscribe ibindi ubindekere. God bless. Ciao ciao.